nashaka mbere ko dusenga gusoma ijambo ry'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 13 ku murongo w'icenda gushika kuri 16. Yesaya ya 13:9 gushika kuri 16. Umunsi woraho uraje ni ruburakigongwe uzananye ishavu n'uburake bw'inkazi ngo hindure igihugu imisaka ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremo, kuko inyenyeri zo kwijuru n'uburundo bwazo bitazokwakaka, izuba rizocura umwiza rikirasa, n'ukwezi ntikuzobonesha umuco wako, kandi nzohana ab'isi kubw'ibibi byabo n'abanyakibi kubw'ukugabitanya kwabo. Nzomara amanyama abibone n'ukwishira hejuru kw'abantu bagatera bwoba nzo gusubiza hasi. Nzotubya abantu barushe izahabu nziza kuba imparugwa, mbere abantu bazoba imparugwa kurusha izahabu ziramuye zivuye muri Ofiru. Nico kizotuma ntigitisha amajuru, kandi isi nayo izonyiganyiga ive ahayo kubw'uburake bwanje uraho nyine ingabo ku munsi woraho bwanje bw'inkazi. Maze umuntu wese azosubira mu biwabo yiruka nk'ingeregere ihigwa canke intama itagira uyiragiye, umuntu wese ahungire mu gihugu c'iwabo. Uwo bazobona wese bazomusogota, kandi uzofatwa mpiri wese bazomwicisha inkota. Utuya twabo natwo bazotumenagurira imbere, amazu yabo azosahurwa, kandi abagore babo bazobenda kukagobera. Rino jambo ry'igiciro kandi ry'Imana, ibi ni vy'Imana yavuze biciye umuhanuzi wayo Yesaya mu gihe ciwe. Ivyo je vya mbere bihambaye kuri uyu muntu yaronse uguhishurirwa kw'ibi bintu by'ubushobozi, kandi agasubira mu bihe akaja mu bihe vya kure cyane. Turashobora kuvuga yuko yabona ibintu bitarasoza mbere no kuno munsi bikiri muri kazoza. Birashoboka yuko haje mu mutwe wanje igiteke ivyesho Yohana 6 gushaka kuri 12, ivyesho Yohana 6:12. Kandi mbona amena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cyane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurira insukoni zawo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu havyo. Abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo mu misozi. Babarira imisozi n'ibitandara bati, nimutugweko muduhishe inyonga z'ivyagiye kw'irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama.
kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara? Ego turasomye iyi mirongo ibiri ya Bibiliya, kandi ibisomero bya Bibiliya byose bivuga bishaka kuvuga umutwe umwe, biriko bivuga umutwe umwe, biriko bivuga ikintu kimwe. Kandi turabona yuko neza mu minsi yacu igihe kiregereje cyane, ariko mbega twebwe bimeze gute bene atarabashiki banje? Aho rero kumbure nashaka kureka Petero avuge ibyo ashaka kuvuga ku bijanye n'ibyo. Aravuga muri Petero wa kabiri 3, kumbure ndaza gusoma ico gice cyose, ariko turi hano kugira ngo dusome ijambo ry'Imana, turireke ribe muri twebwe, ribe muri hagati muri twebwe mu buryo rigwiriye, kugira ngo rituvugishe mu buryo bwose. Jewe ndi umuntu adashobora kwegeranya ibintu byose ngo abivugire rimwe. Je mvuga ibintu nk'uko biri, ariko kimwe bene data n'abashiki banje nuko ibi bintu ni iby'ukuri, kuko n'akanwa k'Imana ishobora byose niko kabivuze. Kandi ndabizi yuko nta n'umwe mu bantu bapfa ashobora gutondekanya ibintu mu buryo butondetse neza uko bishobora kuza ngo bikaba, ariko umwami Imana we azokora kugira ngo ibintu yavuze imbere y'igihe biciye mu bahanuzi bayo, kandi biciye no mu ntumwa zayo, kandi biciye no mu bera bayo bisohoza, kandi niwe azobisohoza. Kandi natwe turanezerwa cyane ko tubaye muri kino gihe ahantu yatwuguriye amaso. Ariko hano Petero arabandanya akavuga, Petero wa 2:3 ngo abo nkunda, none iki nico cete ca kabiri mbandikiye. Muri ivyo vyomi ndakangura imitima yanyu ikeye, mbibutsa ibi bintu, kugira ngo mwibuke amajambo ya kera yavuzwe n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza, cavuzwe n'abatumwa babatumweko. Ijya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana ngo buzuye ubwibone, bakurikira ukwifuza kwabo, kandi ngo bakazovuga babaza ngo bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se? Sinzi, ariko twoguma ngaha tukahagara kuri buri murongo wose. Sishaka kubikora uko, ariko ibintu ni by'igiciro cyane, kandi twoshobora neza cyane kuvuga. Kandi turabona neza yuko tubaye mu iyo minsi nyene, ku buryo bw'uko abantu bavuga ngo ego none mbega ibintu byose Imana yavuze byagiye hehe? Mbega ugaruka kwiwe kuri hehe yasezeranije? Ariko twebwe nk'abana b'Imana turanezerwa yuko ibintu bishobora kuba byanditswe nk'uko nyene byanditswe, kandi ibintu byose bitegereza gushika nk'uko nyene bishika. Arabandanya gusoma ku murongo wa 4, uko uhereye aho basokuruza basinziriye byose bihora uko byamye, uhereye ukuremwa kw'isi. Rero mu kwemeza ibyo bintu, kuko murongo wa 5 biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuweho mu mazi n'Imana ry'Imana rikayarema mu mazi. Ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo ryabibikiye kuzosha, kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikira kw'abantu batubaha Imana. Imana yacu ishimwe. Iyi mirongo 3 irahuza neza 100%. Mbega ibisi by'igitangaza, ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana nyene. Hanyuma aravuga ngo shaka gusoma igice cyose, ni amajambo y'igiciro cyane. Mu kanya gatoyi turaza gusenga ku murongo 8. Ariko abo nkunda, iri rimwe niho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'uko umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona,
ariko igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma. Muri uyo amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana guhambaye, ibyitangiro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. None ko ibyo byose bizoshonga bityo, mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana, no mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana muhahamiye, uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ibyitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo ukugororoka kuzobamo. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ibyo, mukwiye kugira umwete wo gusangwa mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutagira umugayo imbere yiwe. Muyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza ku bwanyu, nk'uko mwene data akundwa Pawulo yabandikiye, uko ubwenge yahawe bungana. Yagendeje atyo mu byete byiwe byose, aho yavuga ibyo. Muri ibyo harimwo bimwe bimwe bigoye itahura, iby'abatungu badakomeye bagoreka, nk'uko bagira ibindi byanditswe bindi bakihamagarira guhona. None mweho abo nkunda, kuko musanzwe muzi ibyo, mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda, mugata ugushikama kwanyu. Ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, no mu kumenya icubahiro kibe iciwe ubu no gushitsa umunsi utagira iherezo. Amen. Gushika hano, iri jambo ryera ry'ubwiza ry'Imana, nasomye ijambo iwanje, nasomye imizeno rya Kehama muri rishasha, hanyuma ubwo nyene nabonye yuko ntegerezwa gusoma igice cya gatatu cyo muri Petero wa kabiri. Byabaye ibihambaye kuri jewe, byankoze ko ntidushobora kubivugisha amajambo, ariko ndiyumvira yuko muri kino gice Petero akatubwira ibintu byinshi cyane. Ndiyumvira yuko birahungabana cyane kandi biraja cyane ku gihe cyacu, twebwe ababaye muri kino gihe, abarindiriye neza guseruka kwiwe. Araduhamagara kugira ngo tube tutagirizwa ikintu twagirizwa, dutunganya imbere yiwe, kandi yumvira ko n'icyifuzo cyacu bidatana bashiki banje. Niko bw'iyo mpamvu nico gituma twaje hano uyu munsi, kandi turabona isi yose igeze ahantu turabibona neza, igeze ahantu igomba kwibira mu kimanga, kandi ibyo bizoba nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ibyo bitegerezwa gushika, kubera ko ijambo ry'Imana rirabivuga. Petero ntiyadusize ngo tugume mu kutamenya, ariko yabandi kuvuga ngo bakundwa, ngo hari ikintu mudategerezwa gusuzugura, gufata minenegwe. Nuko umunsi umwe ku mwami ni nk'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Hamwe n'Imana igihe kiratandukanye nuko twebwe tuciyumvira, kandi turashimira Imana yuko itwemerera kukuba muri kino gihe, kandi ikaba yaratwuguruye amaso ku ijambo ryayo, kukuri kwayo, kandi ikaba twaba dushobora gusoma ni kimaze cya gatandatu mu gitabo cimatanijwe ibyo mwenda Branham avuga ku bijanye n'ibi. Turabona yuko ibintu byose biregereje cyane, biri ku muryango. Abahanuzi kumbure barabuze misezerano rya kera, hanyuma bategerezwa kurindira igihe kirekire cyane, kumbure
abantu bari gushobora kuvuga mu gihe cyabo ati none ibintu byose wowe wavugishijwe, mbega ibyo bintu byose biriko bishika hehe? Mbega ntiwihenze? Mbega ntiwavuze wivugisha ibi n'ibindi? Kumbure abantu bari gushobora kuba bafise ibyumviro byiza byo kubyifatanya nabyo, ariko dutegereza kugumiza ikintu mu mutwe wacu. Imana yaravuze, nta muntu n'umwe ashobora kubihindura. Yaravuze, ivuga imyaka ibihumbi byinshi, ivuga imbere y'igihe. Mbega bihindura iki kuri yo? Kuri yo kuri twebwe, kuri wewe bimeze nk'aho umenga nejo hahise, uguhimbazwa kandi no gushimwa iby'izina ryiwe ry'ubwiza. Bene data nabo barashobora kuza imbere bakavuga mu ncamake. Mwita Frank nawe araza kuvuga cyane ku ijambo, ariko sishaka kuvuga byinshi, ariko Imana idufashe. Iryo sengesho ryanje, reka duhaguruke hanyuma dusenge. Mu bwina bw'umutima wanje mbere no mwino saha ko umugoroba mwami, ntitubereye kuza hano imbere yawe mwami, ariko waraducunguye mwami, waraducunguye mwami, waradukijije o mukiza, wamenye amaraso yawe ku bwacu ku giti c'i Karvari i Golgotha. Nje gutuma dukoranye hano mu buryo bushasha kugira ngo tuguhimbaze, kugira ngo dukomezwe nawe mwami. Turindiriye kuza kwawe, turakunda ijambo ryawe, kandi turabona mu ijambo ryawe mwami ibintu bizoza, ibintu bigiye gushika ku ino si o mwami, kuri ino si, ku bantu mwami, abantu batizera ku ijambo ryawe. Ariko mukiza, turashaka kuba twiteguye kuguseruka kwawe, turashaka kuba twiteguye mwami. Umfashe mwami, ufashe abantu bawe mwami, udufashe twebwe twese abakoraniye hano kuno mugoroba, mu bwiza bw'izina ryawe Yesu Kristo umukiza. Ntuce ku ruhande rwacu mwami, ariko umwemu wawe mwiza akore ukuba, abe muri twebwe mu mitima yacu, ushobore kwigaragaza, ushobore kumanuka mwami mu bushobozi buva mu ijuru o mwami, ushobore kugira umutima ugire muzima. Turakeneye kugirwa mu bazima nawe, turakeneye mpemu wawe, turakeneye ubushobozi bwawe bw'Imana, turakeneye by'ukuri, turakeneye ko no mugoroba o mwami Yesu ushobore kutwihishurira mwami. Turashaka guhimbaza ku bw'ibyo, dushimagize izina ryawe. Ntuce ku ruhande, ariko uduhezagire o Mana, ubandanye kutuvugisha. Waramaze kubikora, waramaze kuvuga mwami, ariko ubandanye kubikora uko nyene. Ndagusenga, ndaguhimbaza, mpimbaza ubuntu bwawe. Utegure twebwe twese, kuko ntituzi dutuzi intambwe igiye gukurikira, ariko dushaka kuba twiteguye, kandi birashoboka yuko udutwara mu rugo, kandi ko udutwara mu rugo canke umuntu wese ukamutwara imbere, ariko turashaka kuba twiteguye. Turaba kuri wewe, turabura mu maso kuri wewe, kandi turagusaba dukomeje mwami ku bw'izina ryawe ry'ubwiza. Haleluya, amen. Hahimbazwe umwami. Murashobora kubyizera. Ndipfuriza bene data bose akaryo ko kuza bakaza bakavuga iby'Imana yabashize ku mutima. Mu by'ukuri hari ikintu naje kwiyumvira, icicumviro kandi cyankoze ko umutima wanje wabombetswe. Ntituri ngaha kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana, ariko ni kugira ngo tureke ijambo ry'Imana rituvugishe. Abantu bose barashobora kuvuga ku ijambo ry'Imana, kandi bararivuga ko ahantu hose, ariko ikintu nyamukuru ni uko ijambo ry'Imana rishobora kutuvugisha. Mbere ni ku bw'ibyo nicyo ryatangiwe. Ntegereza kwemera yuko nasubijwe intege yo kuza imbere no kubw'isengesho rya Mwene Schmidt, kubera yuko mu gihe Mwene Data Rusi yari karasoma hano, nasomye mu Maroma 8, kandi aho niho hariho amajambo Mwene Data Schmidt yaciye asubiramwo mu masengesho, kandi neza mu Maroma 9 ku murongo wa 28. Car c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre. Kuko aho azoshiza ijambo ryiwe mu isi aringanize kandi arihimbure. Mbega isezerano ry'ubwiza
celle de l'Éternel, non pas iryo uhoraho parole, non pas si ijambo ryawe si ijambo ryanje si ijambo ry'abantu ariko ni ijambo ryiwe kandi ijambo ryiwe ku bintu bijanye n'ibintu by'ubuhanuzi de la prophétie. ni ijambo Et ry'ubuhanuzi. si nous revenons Tugarutse kuri Petero, au même piège, kuri Petero nyene mu kindi gice haranditse ngo nta buhanuzi na bumwe bwakozwe kubw'ukugomba k'umuntu, ariko ngo abantu bera bavugira Imana, kandi nta buhanuzi rumwe bwo mu byanditswe byera bwemerewe kugira ubusobanuro budasanzwe umuntu yitoranirije. cette notion Ico cigwa nta buhanuzi rumwe bwo muri byanditswe byera n'admet, ne permet bwemera ibisobanuro by'umuntu bwite bidasanzwe. Twabyumvise mu kanwa ka Marita Branham yakunze kuvuga ngo Imana niyo isobanura ibintu byayo bwite, d'interprète. Et il niyo musobanuro wayo, kandi irareka ibintu bigashika nk'uko yabitangaje mu ijambo ryayo. mais Ariko mu yo 30 tumaze kumva yo mu byanditswe byera yatanguje, indiquait clairement, yerekana neza yuko était clairement montré haherekanwa neza iby'Imana igiye gukora, iby'Imana izokora. Iyo dusomye hano ku murongo wa 58 mu Kifaransa kuko ijambo ryayo niryo azosoza hano ku isi ngo kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko byagenywe kandi byihuse kimwe inyuma y'ikindi. Aho ni mu Gifaransa. Abantu que des exécutants. bo gusa barakora bagashira mu ngiro, Ils n'y sont absolument pour rien. nta kintu na kimwe bari, ariko ni Imana yabihisemwo, kandi niyo yahisemwo ngo ibintu bitegerezwe gukorwa uko nyine, ibintu Dans sa main. abo baba igikoresho mu biganza byayo. Iyo twiyumviriye ku buhanuzi Nous pourrions vraiment nous y perdre. Et turashobora nous fondre kuyongeramwo tugatakaramwo ku buryo bw'uko tout simplement énorme et puissant. birahambaye kandi birakomeye cyane. Nasomye mu ncamake muri Yesaya 24 aho ibyo byiyumviro nyene bisubira kuvugwa guhera ku murongo wa mbere. Yesaya 24 umurongo wa mbere: Sachez bien que l'Éternel dépouille la terre. raba uhoraho Vaste. ngo ahindure isi umusaka, ayigire amatongo, ayubike, asanzaze abayibamo. De l'homme du peuple. Maze ibizoba ku bantu bontu bizoba no ku muherezi, ibizoba ku mushumba bizoba no kuri shebuja, ibizoba ku mukobwa w'umuja bizoba no kuri inabuja, ibizoba ku muguzi bizoba no kushora, ibizoba kutiza bizoba no kutira, ibizoba kuwaka inyungu bizoba nk'uwakwa inyungu. Isi izohinduka umusaka inyagwe La terre sera entièrement vidée. rwose, kuko Uhoraho ari we avuze iryo jambo. Parole de menace. Ngo ijambo Si des hommes avaient prononcé cette parole, nous pourrions riteye ubwoba. Abantu iyo bari bo bavuze ibi bintu twakwumva ingene vyoba bimeze, ariko ari Imana ibivuze kandi bizomera uko nyene. Turashobora kubandanya gusoma hano, mais il est dit ariko haravuzwe hano ku murongo wa 19 en ruine, la terre se brisera, ngo isi iravungaguritse, la terre s'ébranlera et chancellera. isi iravungaguritse, isi irasataguritse, isi irahunzenze, isi izodandabagirana nk'imboregwa, izonyiganyizwa ijya nino nk'umutara, igicumuro cayo kizoyiremera, Relève plus. kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Se relève plus. Izotemba ntisubire kubyuka ukundi. Cela a été dit par la bouche. Ibi byaravuzwe biciye mu kanwa k'umwami, bivuga uko nyene. Elle tombe. Irasenyutse, iratembye, ngo kandi ntizosubira kubyuka, Il ne se relève pas. ntizosubira kubyuka. A dit encore. Kandi quelque chose, il ne s'arrête pas. akanwa kuraho karavuze n'ibindi ntibihagarikira ngaho. Aravuga ngo Je fais toutes choses nouvelles. maze kuri uwo munsi Uhoraho arabona akavuga ngo nzogira ibintu byose bisha, ngiri ijuru sha, ngiri isi nshasha aho ukuguruka kuzoba. Déjà, qui a Umuhanuzi Yesaya yavuze ibi bintu biciye ou par l'intermédiaire du. A dit ces choses. biciye muri uwo Imana yavuze ibi bintu. Yaravuze neza canke mu gice ca nyuma canke igiherukire ca nyuma yuko Imana izogira isi nshasha n'ijuru rishasha. Imana ntidusiga atavyizigiro dufise. Il nous
itubwira ibintu bigiye gushika, hanyuma igaha abantu bayo ibyizigiro ibyo dushobora gutwara muri twebwe. Mbega byanditse ni muri Yesaya 65 umurongo wa 17, 65 umurongo wa 17 ngo kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nsha, ngo ku buryo bw'uko ibya mbere bitazokwibukwa kandi ntibizoroha byiyumvigwa. Umwami abishimigwe ibi kubera ko hazobaho umunsi, hazoba aho tudasubira kwiyumva, aho tudasubira kwibuka ibintu byarenze byo muri kahise. Bitabigenze nk'uko, isi niyo ijuru niryo bari ijuru, kandi ubwiza ntibwoba ari ubwiza, ahubwo igihe kizoshika nimba ibyo bisigura yuko tuba tugiye tukagira mu bihe bidashira, aho isi shasha n'ijuru rishasha bizoba bihari, kandi ko tutazosubira kwibuka ibintu byabaye kera. Ibintu byose bizoba ari bishasha. Mu gice cya 24 haranditse hano ku murongo wa 21, Yesaya 24:21 ngo maze kuri uwo munsi uhoraho azohana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo hasi mu isi, bo mu isi bazokoranirizwa hamwe nk'uko imbohe zikoranirizwa aho bari. Ingabo zo hejuru mu ijuru hamwe n'abahami bo hasi ku isi. Ku murongo wa 22 bazokoranirizwa hamwe, bazokuganirirwa hamwe nk'uko imbohe zikoranirizwa mu kazu k'ibwina, bugaranirwe mu ibohero. Aha ndiko ndiyumvira mu vyesho 20 umurongo wa mbere avuga yuko umugwanizi Satani azafatwa, hanyuma azofatwa, hanyuma siwe gusa ariko hano umuhanuzi Yesaya ariko avuga n'ingabo zo hejuru ku ijuru. Hanyuma Paulo akavuga ngo ntidugwana n'abami canke abinyama n'amaraso, ariko tugwanwa n'abaganwa impwemu mbi ziganje ahantu hejuru. Ariko mu uwo mwanya Imana izotunganya ibyabo, izotunganya byose byabo hamwe n'ingabo ziri hejuru mu ijuru, hamwe n'abami bo hano ku isi, hano hamwe na Satani azotunganya ibyabo byose. Hanyuma bose bazofungwa. Nimwitegereze ingene hanyuma hano byanditswe, haranditswe hano ngo nk'uko bashira imbohe bakazikoraniriza mu kazu k'ibwina, bakazugarana bugaranirwa mu ibohero, ngo kandi bazocibwa urubanza nyuma y'iminsi miremire, ngo inyuma y'iminsi myinshi niho bazohanwa. Mbega murabona ibyo ari ibyo biba imbere y'uko ubwami bw'ikukazi bw'imyaka 1000 bushigwaho, ariko urubanza ngo ruzoza kuba inyuma yo kuganza kw'imyaka 1000. Mbega murabona ingene ibintu bitumbereye, ingene mpwemu w'Imana yavuze aciye mu bahanuzi. Ni by'ubushobozi ibyo byoshobora gutembagaza ikikomanare umuntu akomeye ahagaze iyo yitegereje ingene buryo umwami yavuze. Biravugwa ku murongo ukurikira mbere hamwe n'amarori sinkibona neza. Ku murongo wa 23 haravugwa ngo niho ukwezi kuzomaramara, izuba ritetegwe, kukoraho nyene ingabo azoba ari ku ngoma ku musozi Siyoni, ariho Yerusalemu. Agire icubahiro imbere y'abashinga ntahe biwe, ngo hazo hari umuco urabagirana. Mbega sivyo gitangaza? Ce n'est pas alors que le Seigneur achèvera son règne. Aho si umwami azoba arangirije kuganza kwiwe, ahubwo niho azoba vyuguruye, azoba yuguruye, niho aba yuguruye ukuganza kwiwe. Mbega murabizi yuko ari incuro ya mbere
que j'y viens ce soir maintenant. Mais aho ndabitse ko kuri umugoroba mbere kuri no jambo kuko minsi yose nakunze gusoma mu Vesho na 20 yuko umugwanizi araboshwe est descendu. hanyuma agakorogwa. Je n'ai jamais pensé à la ariko sinigeze niyumviriye kuri bano bami izi ngabo zo hejuru n'ubushobozi bwabo bazocibwa urubanza ego bakubitigwe umwanya umwe nawe bamanugwe bakorogwe kandi bizoba ari igihe ciza. nico gituma mu bwami nico gituma kizoba ari igihe ciza mu kugaza kw'imyaka 1000 ariko ntidushobora kwinjira muri ibyo bintu uyu munsi ariko nk'uko ari by'igitangaza yuko ibi bintu byamaze kuvugwa mu isano rya kera aho rero ngo umwami azotangura kuganza ku musozi Siyoni hamwe no kuri Yerusalemu. Murabizi iyo twiyumvira kuri Yerusalemu tutakaza guca dusoma twihuse muri Zakariya 12 hanyuma ngibi ibyanditswe ku murongo wa gatandatu. Zakariya 12 umurongo wa gatandatu. kuri uwo munsi abatwari b'abayuda nzobahindura nk'urujo ruri ku muriro rushigwa mu nkwi canke nk'umuriro waka rushinzwe mu mikama y'ingano bazotongora amahanga yose abakikije iburyo n'ibumoso kandi Yerusalemu hazokongera kubakwa aho hahoze niho Yerusalemu nyene. kandi Uhoraho azobanza gukiza amahema y'abayuda kugira ngo ishimwe ry'inzu ya Dawidi n'ishimwe ry'ababa i Yerusalemu byoye gushigwa hejuru gusumba Buyuda. mu gifaransa bavuze ahishimwe ngo namanyama. kuri uwo munsi Uhoraho azokiranira ababa i Yerusalemu, umunyantege nke wo muri bo kuri uwo munsi azomera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izomera nk'inzu y'Imana, nk'uko umumarayika w'Uhoraho ari imbere yabo. kandi kuri uwo munsi nzokwitwarika muri ijambo ry'Imana minsi yose rivuga mu buryo bw'ubuhanuzi ngo kuri uwo munsi. kandi rero n'amezi n'imyaka, ariko ijambo ry'Imana rivuga umunsi. hanyuma twabyumvise bisomwa mu gice cya Petero, umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka yacu 1000. kandi umunsi aho ibyo bintu byose bizoshikira, uwo munsi ibyo bintu byose ibyo dusoma hano bizobona nyine bisoza nk'uko nyine turashobora gutekana. Imana yamye ifise ibintu byose biri mu biganza byayo, kandi niyo shebuje y'inkomoko ya byose, kandi izogira uburenganzira ku bintu byose byayo. iduhe ubuntu bwo guhagarara ku ruhande rwayo nk'uko nayo yobikorana natwe, hanyuma twigenzure nk'uko bikwiye. ndabizi kumbure ni ikibanza cyo kuvuga yuko turakwiye kugaba cyane, tugatega amatwi cyane ku butumwa buriko burakwiragiza ubu, tukagaba ku bintu byose. kandi ntegeza kwemanga by'ukuri yuko narasobanuye mw'ino myaka yose, ariko ubu butumwa ibintu biriko birampa ubu byo bivuga siko byari bimeze mw'iyi myaka yose igiye. kandi birongowe nyene n'Imana uko nyene, kuko ishaka kutubwira kugira ngo iduhezagire mu buryo bushasha. kandi sinzi icyo mubyumvira ko, ariko nta mpamvu n'imwe dufise yo guheba muri kino gihe, ariko impamvu zose turazifise zo gushishikara gushika ku iherezo, tugenda tugashika imbere mu kwizera, kuko turabona neza yuko ibintu birasohoza imbere y'amaso yacu. kandi nimba mwene Data Branham yaravuze ngo ibintu bihambaye ibyo murindiriye ngo bizoshika igihe agahamo kazoba gataye gukubita ishengero mugeni neza mu gace ka nyuma k'igihe,
hategerezwa gushika ibintu précède, qui bibanza kugira icyo bikora kuri kino gihe mu buryo ubu cyangwa ubundi cyangwa bituma ibintu bitegurwa. Ariko Imana haba ku bijyanye n'Abisirayeli cyangwa ku mahanga cyangwa ku ishengero, Imana izosohoza buri sezerano ryose iryo yatanze. nous Twebwe voyons turabona imbere y'amaso yacu yuko ibintu byose bigenda nk'uko yabivuze. Kubera iki mbega tudafise kwa kwizera nyene mu kuba ijambo ry'Imana mwana amasezerano yahawe ishengero mugeni dans les derniers mu temps, minsi ya nyuma bizosohoza nk'uko nyene. je pense Ndiyumvira que nous devrions ndizera yuko dutegereza kuba dukomejwe, bitegereza kudukomeza kubera yuko turabizi yuko turi abantu baraba gusa canke abitegereza gusa ibintu biba mu isi gusa, que nous avons ariko twebwe natwe turafise ikibanza mu nama y'Imana et nous attendent avec une certaine kandi turashobora kwitega tudakekeranya que la parole ijana ku ijana yuko ijambo ry'Imana rizosohoza mu ishengero mugeni neza neza nk'uko ryasohoje des peuples nk'uko ryasohoje mu mahanga, mu bihugu, mu Bisirayeli hamwe no mu isi yose. la parole de Dieu Ijambo ry'Imana rizosohoza nk'uko nyine ari iby'ukuri kandi rizosohoza no mu bantu bayo kandi ibyo turabifata tukabyizezesha imitima yacu yose. Imana izokora que toute chose arrive ibintu byose birashika kimwe inyuma y'ikindi byihuse kandi turabye ku bidukikije turashobora mu by'ukuri kugira ubwoba, ariko umwami yaravuze ngo igihe muzobona ibyo bintu byose biriko birashika muraramike imitwe yanyu kuko murabizi ko ugucungurwa kwanyu proche. kuri hafi. Nous pouvons parfois Turashobora rimwe na rimwe kunamika imitwe yacu tukayirabisha mu bivu aho twakuwe, mais après avoir fait cela, ariko nyuma y'uko twakoze ibyo il y a en nous une espérance muri twebwe hakabamwo icizigiro kizima qu'elle nous fait lever les yeux. gituma turaramura amaso mu kwizera muri uyo yadukunze akaducungura ku bw'amaraso yiwe y'igiciro kandi atunganye yera, si kubwo izahabu canke ifeza, ariko ni kubw'amaraso yiwe y'igiciro niyo yaducunguje. Kandi nk'uko nabonye ko bihambaye kuri jewe, uwo wenyene niwe yabonye ko abereye kugira ngo afate igitabo ngo amatanuro ibimatanije kugira ngo kubereka imbega. À qui est-ce que cela a été révélé? Mbega byahishuriwe bande? Byahishuriwe isi? Oya, À l'église byahishuriwe ishengero mugeni, du Dieu, ishengero ry'Imana nzima, abantu b'Imana muri kino gihe ca nyuma. et ce sont ceux Kandi abo nibo a rendu dignes de cela. nibo yabonye ko bibabereye ibyo. Jewe siniyumvira ko mbereye no kugura Bibiliya, Mais je sais une chose ariko hariho ikintu kimwe nzi, qui a été digne. warabereye Et ma place. yafashe ikibanza canje kugira ngo angire ububereye kuraba mu ijambo ryayo, kuraba mu nama yiwe y'agakiza. Kandi turashobora kuguma tubyibuka neza mu kudakikiranya na gukenya. Imana ntiyadusize mu mwijima, Au contraire. ahubwo nk'igihushane tubaye nyuma yo kumatanurwa kw'imatanijwe twashoboye kuraba imbere. Et cette pensée que frère Kandi icyo cyiyumviro cyo Mwenda Branham yavuze ngo la comprendre, la saisir lorsqu'il dit sinashobora kugitahura igihe yavuga ngo ni igitabo cyo gucungurwa. Et il faut bien réfléchir à ce Ni byiza kubyiyumvira ko icyo ibintu bisobanuye, mais ariko petit à petit buke buke kandi buke buke intambwe ku yindi turatahura ibyo bintu. Abacunguwe bose, dont les noms abo amazina yanditswe mu gitabo, c'est pour eux abo nibo uguhongerwa biciye ku maraso ku musaraba nibo byabereye. Kandi Imana itubona biciye mu maraso, biciye muri Golgota guhera icyo gihe itubona twujuje ducunguwe reçu sa kandi twaronse ubuntu bwayo. et il dit littéralement Akaca avuga ijambo ku rindi ngo arindiriye yuko izina rya nyuma ryanditse muri icyo gitabo rishobora guhamagagwa. Aho rero igihe cy'ubuntu est écoulé kiba giheze, umwagazi
w'intama aca ava ku ntebe yo gusabira cyangwa guhuza kugira ngo aseruke nk'intambwe nk'umwami. Twinjiye muri ibyo bintu cyane hanyuma tukabinezererwamwo, aho rero tuca twumva imbere muri twebwe duhagijwe. Mumbabarire iryo jambo, hagati yo mu guhungabana kose, hagati y'akaguma n'akajagari kaba, umuntu yaramamagaye muri ino minsi, kumbure naramaze kubivuga, arambaza mwita Frank umeze gute, ndamubwira ati meze nk'imipfunda yo mu kiyaga, iraduga ikamanuka ikaja mu burebure bw'inzu ikamanuka, ariko niyumva nk'uri mu bwato budashobora kumanuka mu mazi, kuko umwami niwe mukapitene. Rero imipfunda irashobora kuba miremire cyane ikamanuka, igihe uri mu bwato ntiba biteye ubwoba nk'uko nimba ari we ari umugabisha. Dushobora kuba turemye tuzi yuko turaza gushika ku yindi nkombe aho kuruhukira. Mbega ubuntu, mbega ijambo ry'igitangaza ry'Imana iryo twumvise uyu munsi. Mbega twategerezwa kuvugira gute umwami, kandi nashaka mumbabarire kuba nshimitse igihe dusenze, ndabasaba tube tuvuga mu ncamake, tuvuge ibiba biragira mu mitima yacu, hanyuma n'ukurikira ntituhagarike. Niyo sengesho neza, nk'uko amakara yongera mu mbabura amwe ku yandi, hanyuma hakaza umuyaga uva hejuru ugatanga umuriro kw'ayo makara. Imana irahezagira, ibane natwe twese, amen.